mutorana muba muraba babiri dutorana twari babiri abana ni inyongera Imana yaduhaye ariko dutorana twari babiri twese ndafise abavyeyi urafise abavyeyi ariko ibintu byacu tubigire twebwe nyene kuko hamwe dushwanye ntazibana dudatekana amahera nimba dushwanye reka tubimare twebwe nyene turi babiri kuko bya bindi byo kugenda kwinjizamo ngo winjijemo mama ngo habaye ikibazo kiniki haba umugore canke umugabo kuko ivyo biba kuri kote zose hari umugore ashwana n'umugabo ukazubona yirukiye ku muvyeyi ngo mama ngo bimeze ukunuku canke agiye kwa mwene wabo bimeze ukunuku je muri make kuri ico kibazo novuga ati umugore n'umugabo muvyimarire mwenyene kuko nigiye mwatorana mwari babiri nkuko bimeze ego abantu bo hanze n'abino muri Afrika ari agatandukaniro gatoya rero nk'ikintu nohanura urugo n'urugo hariho abantu benshi n'Imana n'ubuntu twagiriwe hariho abantu benshi baba bifuza urwo rugo wowe uriko urabona ko mengo ruri nothing like ntaco rumaze ukarufata minenegwe urumva ariko hariho abandi hajya hanze baba bagwifuza ko bopfuma baronka n'uwo bitira ati uyu n'umugabo wanje aho gaheshima bakaronki bakakabura rero urumva je ikintu nohanura hasasa abagore bo hanze nukuri pe uburenganzira turabufise ariko ubwo burenganzira nukuvuga nimba umugabo wawe mushwanye ukamuhamagarira iyo polisi ikamutwara bakamufunga dosiye yenyine yamaze kujaho amakosa murafite ni abana kazoza kabana kamaze kuja mu bibazo uba wibaza ngo ngo biri fani ngo ego ngo ndamukomesheje ariko ntushire mu bwenge uvuga ati aba bana banje akajambo nobwira umutware wanje papa Hope hari hose ndaza ari mu kazi ariko arapambana ijambo riwe nomubwira nuko ndamukunda nawe arabizi cyane ndamukunda cyane kandi I miss you babe you know that so keep it up ego mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo icyo cyose cyo mu buzima naguma ndakubwire nti nta joro ridaca kandi nta mvura idahita uno munsi n'umunsi yuri special nagutegura ikiganiro ingo n'umubano ni ikiganiro kimeze gute ni ikiganiro kidufasha gutumira abatumire bubatse neza bubatse biyumbayumba abamaze kwawukana kugira ngo twumve mbega ibanga ry'urugo rwiza nirihe mbega inshingano z'umwe wese mu bubakanye zituma urugo rukomera cyangwa se rukaramba nizihe mbega biramutse bipfuye bipfira hehe nayahe makosa atuma urugo rupfa ni kwigishanya no guhanurana kugira ngo ibintu bimeze neza Roy TV ibiri mu kazi kugira ngo ikuzanire ibiganiro byiza cyane kandi vyubaka mbese binakundisha n'abantu igihugu n'imico y'abarundi n'abarundi kazi uno munsi nakuzaniye umwinvite n'umumama mwiza cyane muramubona ngaha n'umumama aberewe n'umurundi kazi ariko ataba mu Burundi mvuze ataba mu Burundi musanzwe muzi akajambo kitwa diaspora cyangwa se diaspora abarundi n'abarundi kazi bari mu bihugu vya Amerika Etats-Unis ibihugu vya Europe ibihugu vy'Uburusiya ibihugu vya Aziya muri rusange tubita aba diaspora uyu mama rero mubona ngaha ni umumama atuje mwiza umukirisu kandi w'umu diaspora ariko n'umurundi kazi asanzwe yubatse n'umumama sinza kumuvugira byinshi ndamuha umwanya nawene abidondore icyo namuvugiye akivuge reka tumwakire kuri micro za Roy TV jewe sinomuvuga mu izina araza kwivugira turabakiriye kuri micro za Roy TV murakoze cyane mbega mumeze neza turashima Imana ndabona muraberewe muraka murakoze cyane wow okay twashaka abantu bako baradukurikirana mu bidondore kugira bavuge ati uyu mama tubona ngahaberewe mwiza ashajije n'umumama ki yitwa nde mbega bimeze gute arubatse yubatse imyaka ingahe muri rusange karibu murakoze cyane amazina banyitaniye kwizera Efrazi ndi umumama niko mwabivuze ndubatse mfite umugabo mwiza mfite n'abana maze imyaka 16 nubatse ndashima Imana
hama mfite n'abana 5, mfite abakobwa 2 n'abahungu 3, ndabishima Imana muri make n'ivyo. Murakoze. Ni mama nde tuvuge muri abo bana duha akazina kamwe tumenye ukuntu tuza kukwita? Abana ari benshi, ushobora kunyita mama Happiness, mama Hope, mama Lucas, mama Filipo, yose n'amazina yanje. Okay, reka je ndamwite mama Hope. Mama Hope, navuze yuko uri umurundikazi ariko ataba mu Burundi, mbega muri mu bahehe? Murakoze cyane. Hama aho twaje tuba muri Amerika mu gisagara ca Arizona, mu ntara ya Arizona mu gisagara ca Tucson. Twaje ngaha tuje gutembera, gufata akaruhuko gatoya, kandi twaje tuje no mu bikorwa, kuko urazi ibikorwa, iki ni igihugu cyacu c'amavukiro, ibikorwa turabikora hose. Tugerageza gukunda Uburundi bwacu, kuko nibwo bwatwibarutse tukabukundisha n'abana bacu. Rero urumva twari tuje mu karuhuko, kandi twari tuje no mu bikorwa. Nisanzwe twaje mu bikorwa. Reka je ku giti canje nka Bella Shaka mbanze ndabashimire kwemera kuduha umwanya kugira ngo muze kuri micro za Royal TV. Byasaba kuva muryamye muruhutse, ariko mvuga ni Bella Shaka uno munsi ndamwitaba. Reka ndabashimire. Murakoze cyane, mwakoze namwe kudutumira. Mwatubwiye muti ndubatse, mfise umugabo mwiza, mfise imyaka 16 nubatse. Imyaka 16 ni myinshi cyane gose. Ndazi mwaciye muri byinshi. Byiza, hari kuduga no kumanuka, ariko kandi ni ibyo gushimira Imana kuko si bose bashika kuri iyo myaka bakiri kumwe kandi bikiryoshe. Okay, twashaka rero tumenye mbega ntatangwa kubabaza ati urwo rugendo rwagenze gute, bimeze gute? Oya, kuko imbere y'uko umuntu n'undi babana habanza kwanza kumenyana, kureshanya, nagushimye, biri gute, ukuna kuriya. Mama Hope, mbega wotubwira umushinga ntahe wawe mwahuye gute, yagushimye gute, kugeza aho muvuga ati reka tubumwe? Murakoze cyane. Jewe umushinga naho kungene twahuye, twahujijwe n'abagenzi. Je mu bisanzwe sinanamuzi kuko ntitwashikiye ahantu hamwe, yashikiye mu yindi ntara ya Colorado, nanje shikira muri Arizona. Ariko kwa kundi nyene abantu usanga bafise abagenzi batandukanye. Ego mu nkambi twaba hamwe, ariko ntitwari tuzinanye kuko inkambi yari nini cyane. Rero bari bazinanye n'umugenzi wanje, umugenzi wanje niwe yavuze ati ndafise umwana w'indero, mushobora kubana kandi bikagenda neza, aramumpuza. Noneho arandondera, nyene turidondorana. Eka ibintu biri mu Imana uravyumva nawe. Ni ukuvuga ico noshimira Imana, haba mu kureshanya kwacu no mu kumenyana byagiye bigenda neza, nta kintu cyagoranye, mpaka hagezeho tubana, uko nuko twatoranye. Nibaza nta birebire byabayemo. Ego inkumi nyinshi aratorana n'umusore bagakundana bagahuza, ariko ugasanga benshi ntibasengera urugo rwabo. Mbega mu buto bwawe warafata umwanya ugasengera urugo rwawe? Murakoze cyane. Hama jewe nkura nakuriye mu muryango w'igikristo cyane, nakuriye muri Pentecost, nakuze sanga abavyeyi banje bakijijwe papa na mama, rero twakuriye mu idini, navuga ko twari abantu b'idini. Hama jewe nkikiri muto, I think nkifise nk'imyaka 14, 15, amasengesho yanje ya buri munsi, no kuvuga nari mfise ibintu bitatu ganasengera nkiragira. Navuga ati Mana uzo mu rugo rwiza, Mana uzo mu mugabo akijijwe, umugabo w'umuririnzi kuko nanje nakunda kuririmba. Umugabo atanywa itabi, atanywa inzoga. Urumva, kandi Mana uzoma inzogira ubugeni, no kuvuga nzokubake biciye mu mategeko, imbere y'Imana uvyemeze wewe nyene. Ivyo bintu bitatu narabisabira cyane, kandi Imana yabikoze nka byose. Icyo yasigaje rikinge gusa umugabo wanje ntaririmba, ariko pe arubaha Imana, kandi ndabishima Imana cyane. Ego inkumi rero muko madukikana mu misore, namwe mutangure musengere ingo zanyu, imbere yuko muzijamo ubwira icyo ushaka, ukibwira Imana n'icyo wifuza ukuntu umufasha wawe cyangwa se umushinga ntahe wawe azoba ameze. Mama Hope rero yatubwiye ati maze imyaka 16 nubatse kandi mfise urugo rwiza. Dukunda kumva bavuga bati
ingo zo muri Afrika n'ingo zo mu bihugu vy'i Burayi sico kimwe. Ati ukuntu abagore b'abanyafrika ngaha muri Afrika bitwara n'abagore bari hanze mu bihugu biteye imbere vy'i Burayi, Amerika sico kimwe. Bamwe mbese bakavuga bati abagore b'i Buraya, abagore bo hanze baragara, usanga batubaha abagabo kubera agateka kabo kari imbere cyane, mbese ukaca usanga benshi ingo zibomoka n'ingoga, abandi misore iri hariya canke abagabo bakaza kurondera abagore ino muri Afrika. Mbega mama Hope, wewe ku giti cawe utahura gute inshingano z'umugore n'inshingano z'umugabo kugira ngo urugo rube rwiza? Murakoze cyane. Kuri ico kintu cyo nokivugaho, urugo rwogo icambere n'umugore, urugo rwarwo rwose n'umugore. Ni ukuvuga wowe umugore usamaye mu rugo, urugo rurapfa. Kandi ikintu gikuru novuga mu rugo n'amavi no gusenga. Ibi bavuga ngo muri Afrika ngo na hariya hanze ngo ingo usanga zitandukanye, byose n'umugore. Ni ukuvuga haba muri Amerika hari ingo zimeze nabi, kandi tutibagiye no muri Afrika ko hari ingo nazo zimeze nabi. Ni vya bindi namwe ndavuga rero, urugo rwarwo rwose n'umugore. Umugore utegereza kuba ufise ubwenge, ukamenya ati jewe inshingano zanje nizi, umugabo wanje ndamwubaha uko. Mbese abagabo hariho bamwe bagoye, ariko abagabo muri make ntibagoye, bivana n'ingene wowe umugore witwaye mu rugo. Hari igihe umugabo ashobora gutaha yifitiye ama stress yiwe, afise ibiki, menya ukungene umubaha, umenya ati umugabo wanje aratashe, umenya ati narondeye sinarondeye. Ivyo ni ibintu ahantu hose usanga bigorana mu ngo, ugasanga umuntu ntiyitahura bya bindi. Umenya ati umugabo wanje ashinzwe iki, umuntu wari we wese yitahure mu mwanya wiwe, ibintu byose bitegerezwa kugenda neza. Ariko mu gihe uba uri umugore uri ngaho n'agateleviziyo hariya wacu uhindura amacano ugira gute, ntumenya ati umugore wanje aratahiza isaha, umugabo wanje aratahiza isaha, reka ntegure canke abana baraza. Umenye umwanya wawe ngene upanga, bitegerezwa kukugora. Rero ingo zo muri Amerika sinovuga ngo cyane ngo nizo zigoye ngo canke nizo zihengamye cyane. Ni ukuvuga muri iki gihe ingo zose zirabangamiwe. Rero urumva aho bica bivana n'umugore ukungene ushobora kugera urugo rwawe, mbega usengera umugabo wawe gute, urugo rwawe ugwitayeho gute. Urumva abagabo n'abana beza cyane batagoye, mu gihe wowe umenye ukungene uvyitwaramo neza. Kandi hasa ni gusenga ukamenya ati isengesho ryanjye rya buri munsi ntibururiwamo umugabo wanje. Umugabo wanje ndamuvuga mu izina, iyo ndimo ndasengera umugabo wanje ni kuvuga ndavuga umugabo wanje n'izina ryiwe ryose, aho ari hose. Umurinde, umuzigame, urugo rwacu ushishikare ibintu nk'ivyo. Nivyo kanini novuga ku vyerekeye urugo. Urugo rwarwo rwose n'umugore. Dusanzwe tuzi ko ijambo ry'Imana, impamvu nguma ndagacishemo nuko yuko ndiko ndavugana n'umumama yubatse Kristo kandi yubaha Imana. Rivuga riti umugabo akunda umugore wiwe, n'umugore yubahe canke se yumvire umugabo wiwe. Ni ukuvuga umugabo akunda umugore wiwe, umugore nawe yubahe umugabo canke se amwumvire. Mbega ni buryo ki umugabo akwiye kwerekana ko akunda umugore wiwe? Ati iyo umugabo akora iki kintu niki biraheza bikerekana ko akunda umugore wiwe, mbese n'umugore bikamumaka ku mutima, aho ari hose akavuga ati ndi n'umugabo ankunda kandi afitiye impuhwe. Kuri ico cyo nokivugaho, umugabo kugira yerekane ko akunda umugore ni wa wundi yitaho umugore, mbese amubabara. Kuko muri Bibiliya havuga yuko umugore turi ntuzeye, turi mbavu z'abagabo bacu, right? Ni ukuvuga abagabo n'umutwe, kandi twavuye mu mbavu zabo. Kandi nimba umugabo wawe agukunda ntushobora kubabara. Rero urumva abagabo bategerezwa gukunda abagore babo. Umugabo akamenya ati umugore wanje shishaka kumubabaza kuko nanje nakagufa kavuye mu mara yanje. Rero mu gihe nk'icyo nimba umugabo adashoboye kwitaho umugore, kwanza abagore turabana beza, ntabwo tugoye. Gatoya gusa utwereke care, utwitayeho. Umugore wanje wiriwe gute, ni sawa, ibintu bimeze gute, abana bameze gute, apana bijya bintu umuntu aza mu nzu yarungurira ari hayi asha mengo niwe.
biriya bintu ku bagabo kweri usanga mu rugo niho uca usanga urugo rutanguye gucanganikana. Rero urumva umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe, umugore nawe agategerezwa kubaha umugabo, aho ibintu byose biragenda neza. Mbega umugabo iyo cyane cyane hageze mu miryango, kuko umugore aba afise umuryango akomokamo, umugabo nawe aba afise umuryango akomokamo, ahenshi akanini turakunze kumva ko hari ibibazo biba kubera imiryango tuvamo, ukumva ati umugabo wanje ntabwo anyumviriza, ingingo akenshi ifata abiwabo, ingingo akenshi ntangisha inama, bigatuma n'urugo ruhungabana. Mbega umugabo ni gute yokwereka cyangwa se yoha agaciro umufasha wiwe, haba mu muryango cyangwa no mu bagenzi afise? Ivyo nobivugaho, ndibaza mutorana muba muraba babiri, nivyo murambwira umushingantahe wanje. Dutorana twari babiri, abana ni inyongera Imana yaduhaye, ariko dutorana twari babiri twese, ndafise abavyeyi urafise abavyeyi, ariko ibintu vyacu tubigire twebwe nyene, kuko hamwe dushwanye ntazibana tudasigana amahera. Ariko ndashima Imana mu rugo rwanje biba gakeya. Nimba dushwanye reka tubimare twebwe nyene turi babiri, kuko vya bindi vyo kugenda kwinjizamo ngo winjijemo mama ngo habaye ikibazo kiniki, haba umugore canke umugabo, kuko ivyo biba kuri kote zose. Hari umugore ashwana n'umugabo ukazubona yirukiye ku muvyeyi ngo mama ngo bimeze ukunuku canke agiye kwa mwene wabo bimeze ukunuku, araza kuguhanura ariko ntihabura akantu aza guteramo gatuma n'ubundi ushishikara gucanga ibintu. Cyangwa umupapa hari akaca agenda kwa nyina wiwe canke kwa mushiki wiwe, ni nka vya bindi nyene uca usaka baramukazi ba muntu bariko barinjira mu ngo zitabaraba, basambura bavuruganya. Ivyo biba vyavuye muri mwebwe babiri, ariko mu gihe habaye ikibazo mu rugo mukavuga ati twicare tucikemurire, ivyo ibintu bigenda neza. Nk'akarorero iwanje uko mpora ndabigenza, abagabo n'abantu kenshi usanga bari bize cyane. Wowe umugore rero utabaye makini ngo ubone ikintu hakiri kare, hari igihe ushobora kubona ikosa wowe ukarubona ko ari ikosa, ariko umugabo ntabe yabibonye ko ari ikosa, cyangwa ukabona ibintu bimwe biragenda nabi mu rugo ntashobore kubibona. Muri ico gihe wowe rero uramubwira umugabo wawe, nimba mudashobora gukominikana kuri phone ukamwandikira ukamubwira ati umunsi uyu n'uyu ndakeneye umubonane ko twovugana, kuko kira muntu aba ari busy. Muri iki gihe nta mugore nta mugabo, twese tuba turi umwe yinjira undi asohoka, undi yinjira undi asohoka. Rero urumva mu gihe umubwiye ati twicare ndabona iki kibazo iki niki, ibi n'ibi vyagiye nabi sinavyakiriye neza, umbabarire duhindure uko dupanga uko. Urumva ivyo onya birafasha cyane kuruko umuntu yofata ibibazo vyawe ukaca ugenda ugiye kubibwira mama, nta na kimwe baza guhanura. Ngiye muri make kuri ico kibazo novuga ati umugore n'umugabo muvyimarire mwenyene, kuko n'igihe mwatorana mwari babiri, abandi bose ni inyongera n'imigisha Imana yagombye kuduha, ariko mu rugo muzosigara muraba, haba abana bazosohoka bose musigare muri babiri kujya mwatoranye ubwa mbere, kuko muzoguma muri. Rero ibibazo byose mbona yuko abantu baza babyimarira bitarinze kugera kure ngo bisarishe cyane. Okay, mbega hoho umufasoni canke se umufasha mu rugo ariwe umugore umudamu, ni gute yo kwemeza canke se yogaragaza uruhara rwo kubaha umugabo wiwe, ukavuga ati iyo ndi umugore canke ndi umufasha nkoze iki kintu niki mu vy'ukuri nzoba ndiko ndubahiriza umugabo wanje, haba mu rugo indani canke mu kazi canke no mu bindi. Kuri iki cyo nokivugaho, icya mbere mureshanya kwanza. Hariho abantu bakunda bareshanya, murabwirana ati nankiki nkundiki. Ubundi uri umufasoni mu rugo umaze kuhashika, uramenya ati mu mezi 6 ya mbere canke mu mwaka umaze kumenya ati umugabo wanje akundiki yankiki. Kiretse nimba uri wa mugore udashobora utitaho ibintu mbese, ariko uri mu rugo uruzi ati jewe ndi ngaha ndi mu rugo, uru n'urugo rw'iwanje ntegezwa kurufata ku muntoke. Uramenya ati umugabo wanje akunda iki ashaka iki, nukuvuga nimba
nimba hari ikintu abagabo banka umugore wo kubarenza ijwi yani wo kubakurira indero yani nubwo haba habaye ikosa wowe uningishe gusa umurabe gusa uningishe ndiyo baba canke nko mu bantu muhe heshima zake kuko abagabo bakunda icubahiro nta bindi umaze kumuha icubahiro ibindi muragenda mukabimarira hariya mu cyumba naho ari ikintu cyaku cyakubabaje cyane rero urumva mugiye mubanye n'umugabo utazi ngo umugabo awawe yankiba kundi ibi n'ubundi biba bikikugora urumva rero bisaba mubane mu rugo umenya ati umugabo wanje arakunda iki yankiki ariko icyo nzi abagabo bose heshima mbere umwubahirize idazimara ukora akazi uhembwa umushahara umusumba cyangwa aragusumbya cyangwa uko ariko kose umubahe gusa nta bindi point urumva n'abagore nuko nyene natwe dukeneye abagabo bacu baduhe agateka kacu urumva kuko hari abagabo babona ati genda umugabo mu rugo ugasanga aragaye ugasanga ntashaka kumvira umugore oriye ko umugore ego turabagiye nama babo nico gituma turi hajya tubafasha ati ikintu kigenda uko ariko urumva umugore utegerezwa kuvuga ati umugabo wanje ndamwubaha uko bigenda kose inshingano zawe ukazikora neza ibintu byose bikagenda neza nubwo ubona bitari uko bigenda neza ibyo ugerageza byose byanka ucuja ku mavi bo reka nse n'uhereza kuri kano kantu mbega n'icyayi kintu cyangwa se niyo impanuro wohanura abagore abadamu bari mu bihugu cyane cyane agateka kabo kari imbere ni ukuvuga bafise aho bovugira cyane gusumba muri Afurika ariko ugasanga bigize ingare mu bisanzwe ugasanga kugira bavuze ati umugore ntakwiye kurenza ijwi umugabo ugasanga ahubwo niwe afata iya mbere rujya ruhara kuvuga ati umutwe w'urugo n'umugabo uwe akacaba ari we ajya hejuru akaba umutwe ni ukuvuga akiye ikibanza cyo kuba umutwe w'urugo n'icyayi kintu wobahanura kugira ngo kuko uri umudamu nkabo bashobora no kwigira ku mpanuro zawe cyangwa se ingendo nawe ukoresha mu rugo rwawe jewe ikintu nohanura nk'abadamu hasasa bari hanze nk'uko bimeze ego abantu bo hanze n'abino muri Afurika hari agatandukaniro gatoya rero nk'ikintu nohanura urugo n'urugo hariho abantu benshi n'Imana n'ubuntu twagiriwe hariho abantu benshi baba bifuza urwo rugo wowe uriko urabona ko mengo ruri nothing like ntacyo rumaze ukarufata minenegwe urumva ariko hariho abandi hajya hanze baba bagwifuza ko bopfuma baronka n'uwo bitira ati uyu umugabo wanje aho gaheshima bakaronki bakakabura rero urumva je ikintu nohanura hasasa abagore bo hanze nukuri pe uburenganzira turabufise ariko ubwo burenganzira ni ukuvuga nimba umugabo wawe mushwanye ukamuhamagarira iyo polisi ikamutwara bakamufunga dosiye yenyine yamaze kujyaho amakosa mubafitaniye abana kazoza k'abana kamaze kujya mu bibazo wowe uba wibaza ngo ngo biri fani ngo ego ngo ndamukomesheje ariko ntushyire mu bwenge uvuga ati aba bana banje ejo haragera igihe usanga ubuzi bumwe ntiyemerewe no kubukora umugabo aho noneho income iragiye hasi noneho mutangure gucanganikana kandi ari ibintu wikwegeye rero je cyo nohanura hasasa abakenyezi bo hanze ni ukuri tuze turaca bugufi twubaha abagabo kuko uri mu rugo uripfuza uravuga ati naho nosohoka no kwibeshaho ariko ugiye hanze noneho bikagukomerana gusumba uko bari wiyumvira ko ubuzima bushobora kukorohera kuko uri umugore ufise umugabo barakubaha uko biri kose ariko iyo umaze umugabo amaze gusohoka ni hahandi n'utuntu twose tupfa tukubona umengo uko wakina ikini yani nta gaciro kandi uba ugifise ku bantu rero icyo nohanura abagore bo hanze cyane cyane ni ukuri kwera ibikubita agashi bamenya ati umugabo n'umugabo uko biri kose n'igihugu burimwo umugabo n'umugabo indero ndundi cyangwa indere kinyafurika tuyigumane kugira ngo kazoza k'abana umuntu wese hariho abantu bumwira mu rugo kubera abana akavuga ati nubwo bimeze uku kubera abana reka ngume ngaha kugira abana bazobone kazoza keza rero abavyeyi benshi bo muri Amerika cyangwa hari hose Canada wherever ahantu hose hari ahantu bashira imbere agateka k'abakenyezi ukaje usanga abagore bashaka kugara nukuri cyo nobasaba duce bugufi twubake ingo uko urugo uba warugiyemo uwumva ko ushaka kubaka ubakanye ntibimenyekane nabo hanze babimenya ati
umufasoni kanaka arubatse babanye neza n'umugabo ibintu bimeze neza. Okay. Bien, reka tubasabe mugire Papa Hope, Papa Happiness, akajambo kamwe ko ndabizi ko nawe nyene iki kiganiro aza kukibona. Twagiye. Ego, akajambo nobwira umutware wanje, Papa Hope hari hose undaza ari mu kazi ariko arapambana. Ijambo riwe nomubwira nuko ndamukunda nawe arabizi cyane. Ndamukunda cyane kandi I miss you, babe. You know that. So keep it up. Ego. Wow, abantu muri singo rero mwihangane cyangwa se mu bihereremwe namwe nyene mubishitse. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV tukumwe n'umutumire Mama Hope, Mama Happiness, Mama Kelvin, Mama Lucas, Mama Philip. Reka tumushimire nawe ku kiyago ciza duhaye, tumubwiye tuti Imana iguhezagire, utere uje imbere, ugume wibuka muhira, uza kuramutsa inshuti n'abavukanyi bari mu Burundi. Coup de chapeau kuri behind camera wacu ariwe Pasi Pro. Reka tubifuze kugira ibihe vyiza umwe wese yahari. Bella Shaka, Roy TV weekend. Ciao ciao. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa n'ukuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV.